bariya banyaze barizi ko banyaze bazi ubwenge kuko ubu benshi usanga bariko babigurisha ku bihangange byo muri CNDD-FDD. Ngaha ngomba ndabahe akararo gatoyi sinza gutomora gose kubera ko wigeze kuba intuma nawe nyene yahavuye agira ubwoba. Umwana se yari umutegetsi 72 bamwica se bamwica uyu mwana ari muto cyane araheza akurira mu miryango ari kure y'ibyo se yasize. Hanyuma ubu arafise ahageze sinza kuvuga byinshi bituma amenyekana kubera ko ntiyampaye ubwo ruhusha ko nk'impapuro zose yarazimpaye iby'amatongo ya se. Arambwira ingene vuba agiye kubirondera yagiye gusanga bya bintu vyiwe ivyo se yasize ubu biri mu minwe ya President Evariste Ndayishimiye. Aca avuga ati no kwanda Ndayishimiye kandi Ndayishimiye ntabikoresha mu izina ryiwe afise abandi bafise ibyo ariko barahakorera mu rindi zina ariko baravuga ati nasanze ari Ndayishimiye. Uyu ni umwana w'umuhutu n'umuntu ubu arakuze n'umugabo umva wirindwi n'akari byose arakuze ari mu myaka irenga 50. Avuga ati ibintu byanje nasanze bari byandayishimiye. Ubwa mbere yavuga ati nagomba byandike ko umfashe mu nyuma haciye iminsi atambwira ati navyumviriye bireke bo hava banje. Rero ba bantu babinyaze barazi ubwenge nabo barabonye intwari hari uyu munsi uko imeze babishize mu minwe y'ibihangange bazi ingene bakunda amahera bakunda ibintu ati nta kibazo. Usanga ubu hajya nko mwirohero abategetsi benshi muri abatwara bariko bagura impangu wumva ngo urupangu baruguze ngo miliyaridi 10 urupangu baruguze miliyaridi 4 nta bandi bafise bene ayo mafaranga nabo nyene. Rero abandi bakabikingiye gutyo mafaranga bakaca bayatwara bamwe hanze bakigurira izindi mpangu hanze. No kuvuga ko iyo severi izosanga igiye kunigana nabo bategetsi ninde yo kwitega ko umuntu nkanda yicariye agiye kugwana nabo bantu. Ubutungane bwonyene abacamanza bonyene basanzwe ubundi baranyiganyizwa bagatega ubwoba kandi bitwa boko bari bafise n'amategeko abakingira. Mbega nk'abatwara severe no munsi bakingiwe n'iki ku buryo boja guhangana n'ivyo bihangange by'uyu munsi. Ikizoba nuko utagira inguvu bashaka kumunyaga ivyiwe bazocisha kuri severe bavuge bati urya bimwake hanyuma tuce tuvyitwarira twebwe nyene nimba yarase kutugurisha ko tweho turitwara ubu n'ivyo byo kutugurisha ko bitabaye nivyo mbona bigiye kuba severe ifite izo nguvu kandi izo nguvu zitigeze zumvikanwa mu biganiro byari byarabaye bizovyara igikenye n'akandi karenganyo gasumbira. Akabazo nangiye kubaza Vital Ngiraza kukagaruka ko nimba ari karanyumva sinzi niba ataza kuba yanyumvise Pacifique mu kishure uno munsi muravye ibyo severe ivuga ko igiye gukora ahanini abantu babona yuko bifise ishingiro kuko iravuga ko hari abanyagihugu bamaze imyaka 53 no kuvuga bimwe mwariko muravuga yuko severe yagirizwa gukora ku bintu vy'72 ariko ikavuga ko abarenganijwe canke abanyazwe ivyabo ico gihe haciye igihe kinini bataratunganirizwa ngo basubizwe utwabo. Mbega none ikibi mubonamwo nikihe mu nguvu uwo mugwi wahawe nuko yobigiye kuza yatunganiriza abarundi barindiriye ubutungane imyaka 50 irarenga? Icambere novuga nuko intumbero yuko abanyazwe ivyabo babisubizwa iyo ni intumbero nziza. Ico nta muntu numwe ndumva agwanya ndakife ngo principe yuko uwanyazwe ivyiwe ategerezwa kubisubizwa. Ivyo nta muntu numwe yoza kugwanya ikintu kandi nta muntu numwe atogira ati birateye isoni kubona haciye iyo myaka yose hari abantu batwawe ibintu byabo bakaba batarabisubizwa. Aho bikivuzwe gutyo ni vyiza mugabo ingene bigiye gukorwa niho kenshi ikibazo kica kiza. Ubwa mbere murazi ko hari habayeho umugwi warujejwe bene ivyo bibazo CNTB irakora ikiringo kitari gito hamwe byarakozwe nko mu gihe cya CNTB yari irongowe na Patiri Aster Kana. Ico gihe imyidogo yari mike ngaha kino kibazo kirakunze gukoreshwa kigashirwamwo ibyo no kwita ibishobisho cyane gashirwamwo amapassion ugasanga kiriko gisigurwa ukutariko ayivyo kenshi n'ubutegetsi buca burondera gukorerako. Aho nshatse kuvuga iki iyo abantu bariko baravyumva bavuze nk'abantu banyazwe ibintu bya 72 ugiye kubaza abanyagihugu batoyi bo bazi ko bisigura ko ari amatongo yaraye abahutu yatwawe n'abatutsi bakaca bagira bati ico rero kiroroshe nibadushireho umugwi waka ivyo bintu abatutsi uheze ubihereze abahutu bari babirimo. Ikibazo ntikimeze gutyo na gato ntikimeze gutyo na gato. Nubabwira ko hariho nka henshi severe iriko irabikora ko
muri nkari iwacu za Makamba ivyo bibazo niho byari bikomeye cyane intara ya Makamba umenga bavuga yuko bene ivyo bibazo biri ku rugero rwa 70% za Kibago za Mabanda za Nyanzarake aho basanga umugwi munini w'ababa ariko bapfa amatongo bari basangiye ubwoko wasanga nk'umuntu umuryango warahunze ababanyi biwe bakaca basigarana itongo cyangwa umuntu yarahunze agasanga abo bavukana abo kwa base wabo barahihaye rero wa muntu ahungutse inyuma y'imyaka 30-40 ba bantu b'inshuti ziwe bahafashe barahavyariye urunganwe rukurikirana ku buryo aho ariho basigaye bafise leta iwabo rero hageze imbere ya Severe Pasteur Aster Kana yagira ati uko mbona bino bintu ntivyoroshe reka muze muragabura we yazanye iyo principe y'ukugabura kwaca abagaburira iryo tongo bakarigaburamo kabiri abahungutse n'abasango hariho nk'ikindi kibazo gikomeye kiri Inyanzarake 72 abantu benshi cyane barahunze hasigara hari atabantu bariho ku buryo n'intwaro yatinya ko ivyo bibanza bishobora gucamwo abagwanyi baje bavuye muri Tanzania bagashobora guhungabanya igihugu umengo ntibeshe ni Perezida Bagaza yafashe ingingo yo kuja kurondera abanyagihugu mu Kayanza agira ati mu Kayanza hari abanyagihugu benshi cyane amatongo mato agira ati tuamanure Inyanzarake ntawe n'abanyagihugu bazanywe na leta bashirwa muri ya matongo yari amaze igihe ataba yarimo ubu rero haciye haba abanyagihugu bahungutse inyuma y'imyaka 40 basanze abandi leta yahashize bahamaze nk'imyaka 30-25 ariho ari wabo ikibazo urumva n'ubu usanga gisubiye kuba hagati cyane y'abasangiye ubwoko ariko kandi biriho no hagati y'abadasangiye ubwoko ikindi kibazo gikomeye nuko hari abantu batswe amatongo yabo ukaca usanga leta yarakoresheje ibikorwa bindi by'igihugu ugasanga amatongo bayasizemmo amakambi ya gisirikare ugasanga amatongo bayubatsemmo amashure y'igihugu ugasanga amatongo bayubatsemmo ibitaro by'igihugu by'abanyagihugu bose ico ni kindi kibazo ikomeye umuntu baramusubiza itongo barandure ya mashure n'ibitaro byubatswe ya makambi bayakuremmo biza kugenda gute hariho abandi ibibazo bikomeye biri nko mu gisagara cya Bujumbura usanga ari bike cyane uravye ibyo bindi babikora vuga bindi by'amatongo niho haza cyane nk'ibibazo by'amazu yaraye abakuru bishwe muri kiriya gihe ugasanga rero abari mu butegetsi nabo barayihaye hariho n'ahandi usanga ari abanyagihugu basanzwe bayihaye hakaba naho usanga abantu ayo mazu bayahawe na leta baraguriye leta murazi ko hariho imanza zidafashe zaciwe kiriya gihe amazu agaheza akagurishwa canke agatangwa aha naho ikibazo gikomeye kica kiza umuntu itongo we yarihawe na leta canke inzu yayihawe na leta canke yarayiguriye leta iki kica kigenda gute kuko we si we yanyaze uwanyaze ni leta none nyenewe nawe araje kandi umva yaba nyenewe arahafise mu mategeko yabo hawe na leta ahafise mu mategeko abo bantu babiri cyo bigenda gute hari abandi banyaze bakaca bagurisha ababaguriye bo bakaba batazi ko hari ahantu hanyazwe umuntu akavuga ati je hajya ni wanje akagurisha ubu aharonse urumva nawe nyene nta cyaha afise mu kuharonka babita mu mategeko n'uwo bita acquéreur de bonne foi ntabwo hari mikosa mu kuja mu hugene yaharonse ariko hariho nyeneho nawe ahafise ko uburenganzira bwiwe kuko atacumvikana ingene atahasubizwa rero ivyo bibazo ni yarusha bari baravyumviriyeko baragira bati inzira nziza yo kuzotora umuti w'ivyo bibazo bimeze gutyo nuko hazoshikwaho ikigega cy'ishumbusho kubera ikigega cy'ishumbusho hariho umuntu azosanga bidashoboka kuba musubiza itongo ryiwe dufate nk'uwo hari ishure ry'igihugu nk'uwo hari ibitaro by'igihugu ntibizoshoboka kuba mu itongo ryiwe mugabo ca igihugu kizoca kimushumbusha kimuhe ibintu bifise agaciro kangana na rya tongo ryiwe nimba bamuha irindi tongo ringana uko bakaca bongera bakamuha amafaranga yo kubaka sindabizi ariko ico kigega nico cofashije nko mu kibazo cy'uyu muntu yaguze we watakosa afise hanyuma na nyeneho nawe nyene hakeneye bose ko ari babiri umenga bahafise uburenganzira bose hariho muri abo babiri ubuza kugira icyo atakaje canke bose bavuze ati babagaburire nk'akarorero umwe wese afite icyo atakaje muri ico gihe batakaje ca kigega cyo gushumbusha kice kiriha ivyo umuntu atakaje ivyo rero kuri Kana abantu baragize bati niko yaragize neza kuja arasangiza abantu mugabo naho nyene amashavu yagumaho kubera
umwe itongo ryari ryiwe amubwiye ngo sangira n'uwo wundi hariho icyo atakaje agasubijwe umva cyakiga ko kitariho ibaye ingorane icabonetse nuko hamaze kubaho intwaro ya CNDD-FDD kino kintu kigega cy'ishumbusho batagishigikiye kandi muri iyo myaka yo bagishigikira amakungu yari gushiramo amafaranga ibyo bintu bikagenda neza mugabo kubera ko ivyumviro byari bikiri bya bindi byo kwibaza ko gushumbusha abatutsi CNDD-FDD yaranse kwico kigakijaho uyu munsi kigiye kuba ikibazo rero CNTB yarakoze imyaka yakoze irarangiza idahejeje bene ayo matati ivyo bintu bica vyimurirwa muri CVR imera nk'ihawe ububasha ubu buhakwa kuba nk'ubw'ubutungane niho hawa cyavuga ngo bagiye kuyiha ububasha bw'uko yo izohiza ivyo bibazo by'ayo matongo n'ibintu byose byanyazwe kandi ko ingingo zayo ari ntabanduka ikaca yongera koko atanu umushingwamanza azoza gufasha abariko baraburana muri ico gihe n'ibintu bitumvikana bihonyora uburenganzira bwose bw'umuntu bwanditswe mu ibwirizwa shingiro kuko umuntu afata ku rwego rwose rw'abantu rushobora kwihenda iyo rufashe ingingo harabaho urwego rwa mbere hakabaho urwego rwa kabiri rusubira kuraba izo ngingo kuko urwego rwose rw'abantu rwama rushobora kwihenda murazi ko mu butungane ho bitinda bikaja no mu byitwa cassation bishobora kujya bishobora kugera n'ahandi kubera aho hose hashobora kugenda haraba akarenganya ariko uyu munsi twagiye mu bintu bivuga ko severi hari uyu munsi ari severi yandayicariye ikihinduka severi yo idashobora kwihenda izofata ingingo ntabanduka kandi urumva no kuvuga ko umuntu yonafashwa n'umufasha kuburana kw'ivyo bitazobaho muzoja ngaho ndayicariye nabo bari kumwe bumvirize hanyuma muheje kuvuga bace bafata ingingo ntabanduka ivyo bintu nta kindi bizovyara atari kunyaga abantu ivyo bafise ikindi ngaha no kongerako nuko buriya abo bazi ko banyaze kuko wanyaze by'ukuri nta jambo afise jewe sindi mu bintu byo gushigikira umuntu yanyaze uwanyaze yaranyaze bikabona ko yanyaze kabikora bizi ko yanyaze by'uwundi uwo kubganje ntaca afise avuga nasubiza iby'abandi aho kubganje nta kibazo genda humva mugabo acquéreur de bonne foi umuntu yahawe ibintu na leta ari yifashe ingingo kubganje uwo ategerezwa kugira ukundi afashwe ubu rero bajya banyazeho bazi ubwenge ico kibazo kizokora kuri bamwe babironse babiguze kumbure babihawe na leta ariko bari abanyaze barizi ko banyaze bazi ubwenge kuko ubu benshi usanga bari ko babigurisha ku bihangange byo muri CNDD-FDD ngaha ngomba ndabahe akararo gatoyi sinza gutomora gose kubera ko wigeze kuba intuma nawe nyene yahavuye agira ubwoba umwana se yari umutegetsi 72 bamwica uyu mwana ari muto cyane araheza akurira mu miryango ari kure y'ibyo se yasize hanyuma ubu arafise ahageze sinza kuvuga byinshi bituma amenyekana kubera ko ntiyampaye ubwo ruhusha ko nk'impapuro zose yarazimpaye iby'amatongo ya se arambwira ingene vuba agiye kubirondera yagiye gusanga bya bintu vyiwe ivyo se yasize ubu biri mu minwe ya Perezida Evariste Ndayishimiye aca avuga ati no kwandayishimiye kandi ndayishimiye ntabikoresha mu izina ryiwe afise abandi bafise ibyo ariko barahakorera mu rindi zina ariko baravuga ati nasanze ari ndayishimiye uyu ni umwana w'umuhutu n'umuntu ubu arakuze n'umugabo umva wirindwi na kabiri byose arakuze ari mu myaka irenga 50 avuga ati ibintu byanje nasanze ubu ari byandayishimiye ubwa mbere yavuga ati nagomba ubyandike ko umfashe mu nyuma haciye iminsi atambwira ati navyumviriye bireke bohava banyica rero bantu babinyaze barazi ubwenge nabo barabonye intwari hari uyu munsi uko imeze babishize mu minwe y'ibihangange bazi ingene bakunda amahera bakunda ibintu ati nta kibazo usanga ubu hajya nko mwirohero abategetsi benshi muri abatwara bariko bagura impangu bumva ngo urupangu baruguze ngo miliyaridi 10 urupangu baruguze miliyaridi 4 nta bandi bafise bene ayo mafaranga nabo nyene rero abandi bakabikingiye gutyo mafaranga bakaca bayatwara bamwe hanze bakigurira izindi mpangu hanze no kuvuga ko iyo severi izosanga igiye kunigana nabo bategetsi ninde yo kwitega ko umuntu nkandayicariye agiye kugwana nabo bantu ubutungane bwonyene abacamanza bonyene basanzwe ubundi baranyiganyizwa bagateka ubwoba kandi bitwa boko bari bafise n'amategeko abakingira mbega nk'abatwara severi no munsi bakingiwe n'iki ku buryo boja guhangana n'ivyo bihangange by'uyu munsi ikizoba nuko utagira inguvu bashaka kumunyaga ivyiwe bazocisha kuri severi bavuge bati ujya bimwake hanyuma tuce tuvyitwarira twebwe nyene nimba yaranse kutugurisha ko tweho turitwara ubu nibyo byo kutugurisha ko bitabaye
nivyo mbona bigiye kuba severe ifite izo nguvu kandi izo nguvu zitigeze zumvikanwa mu biganiro byari byarabaye bizovyara igikenye n'akandi karenganyo gasumbirije. Ego Pacifique Ninazwe hari ikibazo uno munsi abantu batari bake bibaza ni kubera iki umugwi Arise munkundiye ndabona ko Vital aje ngira kugira ntitumubure ngira nimba ariko aratwumva gira ko mumubaza akabazo araje ku murongo. Vital Nshimiyimana sinzi ko muriko muratwumva. Mikro yiwe iri kiruguruka ngira mu kanya arashobora kuvuga mwogira ko mumubaza. Ego akabazo twamubajije Vital Nshimiyimana ni yaba yari yakumvise ndashobora kumusubiriramwo twariko tuvuga kubijanye n'ubu bushobozi bw'ubutungane cyo twokwita pouvoir judiciaire bwahawe umugwi severe kandi ko ingingo uzofata zizoba ari ntabanduka zitazosubirwamwo ivyo vyoba bigamije iki nike coba cinyegeje inyuma y'ubwo bushobozi buhawe ubwo mugwi. Vital Nshimiyimana sinzi ko muriko muratwumva n'ubu ngira ntaragaruka ku murongo Jerive. Vital ntariko aratwumva kumbure reka turareko dushobora kugerageza ubundi buryo bwo gushobora kumutora mu kurindira Pacifique yo kwishura. Sinabwa heze kumubaza akabazo kiwe Pacifique ko akaba yari yamaze kukishura nariko mbaza Pacifique ibijanye n'umugwi CNTB wajanywe wari urujejwe ivyo gutatura amatati y'amatongo uno munsi aba batari bake baribaza igituma uwo mugwi woba warahagaritswe utaraheraheza igikorwa cawo ivyo mwebwe mu bisiguro nyabaki. Iki ndashobora kucihendako hamwe no cishura kumbure bagenzi banje usanga ari bari gushobora kucishura neza. Sinibuka neza icatumye severe iheruka bambe CNTB iheruka irangije ikiringo cayo batayisubiriza abarongoye CNTB batasubirijwe bakacavuga ko ibikorwa bya CNTB vyimuriwe muri severe iki ndabona ntagifise neza kumbure bagenzi banje bari gushobora kumfasha kucishura ariko izo nguvu zateye zihabwa severe ku bwanje. Severe yo nyene iriko iravuga wumva ivuga ngo nti si sentare nico gitangaje yo nyene ivuga ko atari sentare mugabe ikacivuga ko ingingo izofata ziri ntabanduka zitazokungururizwa muri sentare none yo kibiriki yo nyene ishobora gutatura amatati uko ivyumva ikaka umuntu ivyiwe ikabiha uwundi ivyo yita ivyiwe ikabimaka ikabiha uwundi avuga ko ari ivyiwe hanyuma ikakivuga iti kandi ukunda bikoze ntaho mufise muzoja none itaba yari sentare yo kibariki. Aho niho numva hari ikibazo gikomeye kandi umuntu acagira amakenga ati bino bintu vyateguwe ku buryo bizwi ko ifise ikindi kintu kibi bazi ko muri sentare kitokwemegwa none bashimye kugikoresha ikintu kitari sentare mu gihe amategeko y'u Burundi aho uburenganzira umurundi wese abona ko arenganijwe ushobora kuja muri sentare ikamutunganiriza sentare iba ibijejwe. Rero ko haje ikindi kintu bisubirira amasentare kikaca kigira n'ubutegetsi buri hejuru y'amasentare biragoye gutahura iyo kije kizanana ingene kica citwa n'ico arico uravye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hano twumva ko ari ikibazo kije gukomeza injyana nyene gusa. Pacifique Nahazwe hari akandi kabazo twari dufise nakabazo kajanye n'ubwizigirwa mwariko muravuga mbega mufatiye ku bwizigirwa n'ukuntu mwariko muravuga kahise kuwutwara uno mugwi severe hari n'abavuga mu makuru bidoga ko kumbure ko severe yoba yahindutse nk'akazi aho kuba umugwi ujejwe gutunganiriza abantu kandi yuko ivyo bijaho Petero Claver Ndayicariye abigiye inama na Gerard Ndabirabe atwaye inama nshinga amateka ayo makuru murayafise. Amakuru yuko severe ishaka kuba akazi ko Petero Claver Ndayicariye uravye uko ashiraho amategeko no kurondera akazi severe kandi yokora ko ari amategeko ajaho mu ntumbero yuko uzogumizaho akazi k'umwanya munini k'umugwi severe. Ariko mbere ko mwishura sinzi Vital ko munyumva ndabona ko mwari mwakije mikro muri ko muratwumva Vital ndabona yari yaduze sinzi ko muri ko muratwumva ko mwotangura kuvuga nimba mutwumva ariko mukurindira ko Vital kumbure atwumva mwo kwishaho kabazo Pacifique nimba ayo makuru mwari mumaze kuyumva kumbure nimba Vital atwumva ico twobya nuko yumvise vyugurutsa avuge ntaze kurindira ko
ndinda guhagarika kuvuga aho azoba ashoboye kubonekera hose je ndaza guhagarika icuko Petero Karaveri Ndayicariye we arondera ko umugwi ubandanye uronka akazi kenshi kugira yigumireho agume mu kazi ico nta nuwo kimuhora ku bwanje numva atari uwo kimuhora bamuretse we nk'umukozi ivyo vyose umuntu aronse iteka nkari gafise aronse imishahara niyo bahabwa karonka uburusho nk'ubwo baronka mu Burundi bumeze uko bumeze uyu munsi niyo kwipfuza kubivamwo igihambaye nuko haba hariho amategeko ariyo yatunganya neza ibyo mu gusevera uko biteza kuza biragenda ubundi baretse uburiyo ngo nabivuga uko avyumva n'ingene yohaguma n'utari we bamushizeho nawe nyene yoheza akabikora uko akigumiraho atanico yoba ariko aramara turiko turavuga nk'ikibazo c'ubwizigirwa bwiwe tubivuze twebwe turaba inyuma womengo bashobora kugira bati aba n'abatamukunda hari umwe mu bakomiseri bahora bagize severa murazi yuko mu ntango z'uyu mwaka hariho abakomiseri babiri bategetswe gutanga imihoho muri severa mbere bagira ko no guhunga baca barahunga igihugu muri abo harimwo nka Aloyize aho ahungiye yaratanze inkuru muri iwacu yaramwanditse ko irandika ivyo yayiyagiye mu byo banditse muri iyo nkuru nuko Petero Karaveri Ndayicariye hariho abantu bakomeye cyane botanze umuco ku vyabaye muri kahise yanse ko abatumira ngo baje kubabaza yaratanze uburorero nk'akarorero kamwe nibuka mu bo yavuzemwo yaravuze nk'uwitwa Sereyusi Mpasha iyo bariko baravuga ivyabaye 72 siho nari sinari bwavuke twese tubisoma mu bitabo Sereyusi Mpasha yanditswemo ko ari we yari arongoye umuhari witwa ko ari umuhari w'abakozi wateye ico gihe utera hariya mu manuko bw'igihugu aho uciye ugenda urica ugenda uratemagura abatutsi baho hantu baba abakozi ba leta baba abanyagihugu basanzwe uwo muhari wagiye aho uciye hose ugenda urarigita abanyagihugu rero ko bo bagira bati dushaka kumenya ukuri kw'irindwi na kabiri birahambaye gose ko nk'uwo muntu ko akiri muzima akaba yagirizwa ko ari we yateye ico gihe birahambaye ko uyu muntu tumuhamagara muri severe tukabimubaza tukaronka umuco wiwe biragoye gutahura ko severe ivuga ko yashize inguvu ku vyabaye 72 iheza ikanka kumviriza uyo muntu ninde yosubira kwizigira ibiriko birakorwa n'iyo severe umuntu yagirizwa ko yakoze ivyo badashobora kwemera kuja kumubaza ngo bumve nawe ico abivugako kuko iyo bavuze 72 umengo bashaka gushimika ku gice kimwe ku vyabaye ico gihe hariho umwanya wa mbere 72 niyo bariko baravuga ajya amatariki y'ivyabaye bariko bavuga nk'itariki rya 29 tariki 30 usanga umwanya wa mbere hishwe abatutsi leta yagiye gutangura nayo kwica abahutu cyane cyane b'incabwenge inyuma y'iyo tariki ariko uko wumva severe ishaka kubizana ntishaka kwemera ko abatutsi bariho nabo bishwe kubera ari abatutsi gusa ishaka kuzana ko hari abahutu bishwe kubera ari abahutu mugabo ntishaka kuvuga ko intumbero yo kwica abatutsi nabo kubera ari abatutsi yabayeho 72 muri ivyo kimwe mu byategeza kukizana kwari kuzana uruhara rwa Sereyusi Mpasha rw'aba biyorero nabo bari kumwe kuko niba mwibuka nk'ikete Perezida Museveni w'Ubuganda yandikiye Perezida Nkurunziza muribuka yuko asigura ivy'72 amubwira ati abateye 72 jewe twari kumwe muri Tanzania kuko muri Tanzania y'ico gihe Tanzania hari ahantu hahurira nk'abaroberi bose bo muri Afrika bose basanga bafise ivyicaro kwa Nyerere rero aravuga ati nabwiye biyorero narabwiye na Sereyusi narabwiye ko nimba umuntu agiye gutera intumbero atari y'ubutungane no gukiza akagenda agiye kwica
yavuze ko yaciyemo akarorero k'umuganga, yavuze ati ijya mbugita y'umuganga iyo uyikoresheje kugira uvure ukabaga umuntu uhinduka muganga, mugabo iyo uyikoresheje kugira wice, yakoresheje ijambo ry'icongereza baca, yavuze ati uhinduka abaca, uhinduka umwicanyi. ku bwanyu Aime Parfait Niyonkuru, ni guki abashingamateka baretse itegeko mwene iryo rinyuranye n'ibwirizwa shingiro rikarengana? nta kabi k'abashingamateka. Abashingamateka jewe bari muri hole ya mu ruhara rwabo bashiraho amategeko, mugabo si bo bayakwirikiza. Hariho urundi rwego rujejwe kuraba yuko ibwirizwa nka rirya ryo muri severe rihuye n'ibwirizwa shingiro. Ni ukuvuga yuko ni bacisha kwijisho bati mbe ubwo nta ngingo yoba iboneka yuko iri kubiri n'ibwirizwa shingiro. Aha niko mvuga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iracisha kwijisho ubwa mbere, mugabo ni gihe iryo bwirizwa rigiye gukurikizwa umuntu abona yuko rimurengera aca ataka sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iti iyi ngingo kanaka jewe ndabona yuko indengera, nashaka muvuge yuko inyuranye n'ibwirizwa shingiro. Aho rero bica bisaba yuko abo bantu bagiye bazoba bafise imanza imbere y'umugwi severe bazoca bitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, cane cane bakibuka, ndagasubiremwo, bakibuka ingingo sentare yo nyene yubahiriza ibwirizwa shingiro yafashe kuwa 22 Munyonyo 1994, aho yavuze yuko umugwi wari ujejwe kwakira impunzi utari ufise uburenganzira bwo guca imanza, ko ubwo burenganzira ari ubw'amasentare, ari ubw'amasentare gusa. Nibaza yuko iyo sentare niyaba ari sentare imwe y'igihugu, kumwe tuvuga hariho continuité na jurisprudence, nibaza yuko izoheza igatunganiriza abazoyitura, kubera nibisanzwe s'ubwa mbere sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ivuga iti iyi ngingo y'ibwirizwa iranyuranye n'akazi kayo. Ntitwovuga yuko amategeko acara rero mu nama nkenguzamateka na nshingamateka ari amategeko atagira agasembwa. Ni ibintu bisanzwe rwose, nico gituma hariho inzego zijejwe kuraba yuko ayo mategeko ahwanye n'ibwirizwa shingiro. Rero mbona yuko ku bwanyu abantu bakwiye kuzorindira yuko hariho abavuga ko barenganijwe na severe kugira ngo bitware muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, canke hari hakwiye kuba abandi babikora imbere yuko haba inkurikizi? Oya, ukuntu ibwirizwa shingiro kubera n'iryo ngaruka ko nyene hariho uko rivuga abantu bashobora kwitura sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro. Bariho ni ukuvuga umukuru w'igihugu, ni ukuvuga inama nshingamateka biro, inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, bakavuga yuko ishobora kwiturwa kandi n'ababuranyi. Urumva rero uwitegeko ririho ryaratewe ku mukono ntirigisubira inyuma. Hasigaye rero yuko inama nshingamateka yo nyene ibona iti erega bwa bundi twarihenze, erega ibi bintu biragiye gutera ingorane, erega bwa bundi biranyuranye n'ibwirizwa shingiro. Bo nyene barashobora kubibona kubera bashobora kuba bihenda. Aho rero mwibaza yuko abashingamateka bazokumva kamo Fokode yarafuswe mu Burundi, Runani Force gwatunganije kino kiganiro riko rakora kuri kino kibazo ca severe nago nyene gwarafuswe mu Burundi, iryo tegeko ryararenganye, abashingamateka batowe uno munsi n'ijana kwijana mu mugambwe, bari mu mugambwe umwe. Abo bazogira ico ciyumviro ni bande bazoheza nibo nyene nibo nyene Jiribere? Nibaza yuko haba Fokode haba wari we wese bariko baratwumviriza, barashobora kuvuga bati bwa bundi turashobora kuba twarihenze, mu gihe itoba ari intumbero yo nyene ya politike yo kutaraba ibwirizwa shingiro, kwihenda n'ibintu nshobora kuvuga nti bishobora kuba byaracitse. Ndiko mvuga rero inzira vyoshobora gucamwo zishoboka nuko inama nshingamateka na nkenguzamateka zihindura iryo tegeko kugira ryisunge ibwirizwa shingiro. Bitagenze uko haba hasigaye yuko bitura urwego rwa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, kandi nk'uko duhejeje kubibona biramaze gushikaho iyo sentare
ivuga ico urubanza ivuga iti iyi ngingo iranyuranye n'ibwirizwa shingiro kandi ingaruka nuko iyo ngingo ica ihagarika gukurikizwa. Rero mbega reka eme twizere pafe ntabaciriyemwo ngira ngo kurindira ko inama nshingamateka izokwisubirako ikavuga ko ayo mateka adahuye ari igihushane n'ibwirizwa shingiro, ngira ngo ivyo birashobora guteba. None nk'isentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yo kwitugwa nande? Hariho ubundi buryo bwo kwitura isentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, canke mu gihe iyo sentare nayo nyene atawo yitura nta handi hantu bishobora guca kugira ngo ayo mategeko nk'ayo ashobore guhagarikwa? jewe ntaho mbona itegeko iyo ryamaze, jewe urumva mvuga mu bintu bijanye n'amategeko. Inzira zitajanye n'amategeko nukuri jewe ntazo mbona, ntazo mvuga. Mugabo uko ibintu bihagaze uyu munsi nuko atakibuza inama nshingamateka na nkenguzamateka, kandi niryo bari bajyambere yuko yikubita agace kabona iti aba bantu bariko barasemerera kandi ntibavuga busema, birumvikana turashobora kuba twarihenze, ibi bintu birashobora gutera ingorane. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri kandi ihora ija mu ngiro ni inzira yaciwemwo mu 1994 kugira ngo ingingo nk'iyo yari mwibwirizwa ryo mu 1991 ryari mwibwirizwa mwitegeko bwirizwa ryagenga umugwi ujejwe kwakira impunzi. Iyo ngingo ya gatandatu yaciye ifutwa, bituye sentare, umuntu uzeye umuburanyi ayitura sentare ati eheraba ingingo iranyuranye n'ibwirizwa shingiro kubera iyi sentare uwo mugwi si sentare, uwo mugwi ntushobora gufata ingingo zifise inguvu z'ingingo za sentare. Hanyuma sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro irabivuga iti ntimurira busema. Ubu rero kugira ngo iryo tegeko risubira inyuma umuntu yituye sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro, nuko hoba umuntu arengukijwe imbere y'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira, agaca avuga ati iyi ngingo iyi niyi iranyuranye n'ibwirizwa shingiro. Nababwiye ingingo 38, 39, 210 gutyo. Hanyuma ikindi kiba gisigaye nuko inama nshingamateka canke inama nkenguzamateka yo kwitura uwo muntu uzeye sentare, mugabo ntawo vyizera kubera nibo bashizeho iryo tegeko. Abandi baba basigaye ni leta iserukiwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo navyo nta muntu yovyitega. Haba hasigaye rero yuko umuntu yitura iyo sentare. Binaniranye naho haba hasigaye yuko abantu bitura amasentare, ubutungane mpuzamakungu, nk'uko musanzwe mubizi bimaze kuba. Hariho sentare y'akarere imaze kwiturwa n'abanyagihugu batari bake. Mugabo ingorane icihaza ni akamaro kari mu ngingo zifatwa n'ayo masentare ko leta ishobora kuzanka nk'uko tumaze kubibona. Urumva ingorane ziguma zihari. Ego murakoze Aime Parfait niyo nkuru. Nibutse abatabazi ko muri umuhinga mu bijanye n'ivy'amategeko, ngira muraguma ku murongo, abaza gukenera kubabaza barashobora kuza kubabaza kuko hari ubundi mutumire atarashika, ngira muraza kumusubirira kuko urumva hariho amakosa leta yakoze uko navyumvise, yahaye amatongo abitategetswa kuyaha, abatahutse bagasanga amatongo yabo barayatanze. Ivyo bintu turafise ububasha nk'Uburundi kubishira mu buryo, canke tuzokenera izindi fashanyo n'andi mategeko mashasha? Murakoze cane. Murakoze Sonia no kubahiriza umwanya. Ngira Pacifique mwumvise akabazo, ngira mwo kwishura, hanyuma sinzi ko ari cyo muvuga ku vyo Aime Parfait niyo nkuru yagiye kuvuga. No kongera ko nakabazo kamwe, mbega uno munsi ko yatubwiye abarekuriwe n'abafise ububasha bwo kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira ngo bitware zino ngingo yavuze ko zahonyanzwe mu mategeko mashasha agiye kugenga severe, ni bande ku bwanyu bari bakwiye kubikurikirana imbere yuko hari abanyagihugu bidoga kuko barenganijwe? Ego murakoze. Mpereye aho nyene ubajije ubwa nyuma, novuga ko intwaro ya CNDD-FDD yagumye irondera ko igabanya inguvu z'abanyagihugu muri ubu bijanye no kwitura amasentare, cyane cyane kuja kwitura
sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Imbere vyarakunda ko nk'amashirahamwe ashobora kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku kibazo runaka kiba kijanye n'ivyo nk'ayo mashirahamwe akora, ko bakabona ko ari ikibazo gikomeye, vyarakunda ko boshobora kubikora. Ubu ntibigishoboka. Ubu bumvise ko abashobora kuyitura uretse abategetsi yamaze kuvuga, umukuru w'igihugu, ibiro itwara inama nshingamateka n'itwara inama nkenguzamateka, hasigara umuburanyi iyo ariko araburana akabona ko hari ingingo itandukanye n'ibwirizwa shingiro iri kujya kumukoreshwako. Ico nico cyonyine kiba gisigaye. Urumva nk'ubu nta mugwi n'umwe uriho, yaba abaganiriye Arusha, yaba nta na bamwe bariho boshobora ubu nyene kuvuga ngo baragiye kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, ngo bagiye kurwanya iri tegeko rigenga severe aho rihonyora ibwirizwa shingiro. Mbega imigambwe n'amashirahamwe mu Burundi ntibifise uburenganzira bwo kwandikira inama nshingamateka mu kuyereka ko yihenze kugira ngo itegeko risubire inyuma? Kwandika niyaza ko umutegetsi wese bishoboka kumwandikira, ariko kwaheza akabikorera ko ibyo umuntu wese yanditse, ico n'ikindi. Nta tegeko rimutegeka kwishura, ntaririho. N'ubu turiko turavuga gutya, niho turiko turavuga ndazi ko bariko baravyumviriza, barashobora kumbure bamwe bakagira bati ibi byavuzwe birakomeye, birashobora kutugarukako, reka tubikure mu nzira kare. Mugabo ikintu Parfait yavuze gikomeye cyane ni iki cyuko abakomeye kenshi bihenda. Abakomeye barihenda bakibaza ko ingingo z'akarenganyo zerekeye abadakomeye bo mu gihe cyabo, bakibaza ko izo ngingo zizokwama zihonyora abo banka. Niryo kosa rikomeye abantu batwara bama bafise, ku buryo izi mpanuro tuvuga naho yoba zumva kumva ko ibintu twavuze ari byo, we wagira ati kazima biza kumfasha muri ya ntumbero yanje mfise ya politike, kazima bimfasha kiriya, ivyo bavuga by'ubutungane naho byumvikana, jewe kazima ibimfasha ari ivyo bihari birenganya. Niyo makosa akomeye bene abo batwara usanga bakora iyo bari mu butegetsi, hanyuma umunsi bataburimwo ugasanga bariko basubiramwo ibi nyene turiko turavuga, ugasanga bose bagarutse kuvuga ngo ibwirizwa shingiro ryarahonyowa, biri itegeko ryahonyoye ibwirizwa shingiro, kandi umwanya bari bahari bari kubikosora batabikoze. Mu kiganiro giheruka narabigarutse ko banabironderera kure, usanga biba n'intwari idahindutse. Uravye nk'ibi biriko biraba kuri General Bunyoni, n'akaroro keza kerekana ingene mu mwanya muto umuntu aba yari ku ruhande rwanira akarenganyo, bukeye akisanga mu ruhande rusaba ubutungane, busubira gusaba ko vya bindi nyene yahora akoresha mu kurenganya vyofutwa, akavuga we nyene ko bitandukanye n'amategeko. Ku kibazo ca Sonia, aragize ati ubu genda biravye, ubu nta mahirwe dufise kuko abo dufise ntibashobora kumva etat de droit, ntibashobora kumva ico gihugu kigenga n'amategeko, ubu ntawo vyitega. Akaca abaza ati muri kazoza noneho hamwe batariho twobaye dufise amategeko yashobora gutora umuti w'ivyo bibazo. Buriya ugiye ukarabuka ukuntu bari baravuganye Arusha, umuti wariho. Ingorane ihagaze ku kuba badashaka mu kugendera muri ibi nyene vyumvikanywe, kuko yaba jewe uko navuze, yaba uko Parfait yavuze, twese twahagaze ahantu hamwe. Umuntu yanyazwe ivyiwe ategezwa kubisubizwa n'ivyiwe. Ica kabiri, umuntu yanyaze we nyene agafata ibintu vy'uwundi n'impaka abizi ko ari ivy'uwundi kubera igikenye ciwe akabitwara, uwo nawe nyene ntacyo afise, ivy'abandi ategezwa kubisubiza. Aho iyo ni principe umuntu wese yize amategeko wese azi iriho gutyo. Kumbure ngira kubera nk'imyaka myinshi haciye cyangwa ibiki arashobora kwinjiramwo ibindi mu by'amategeko bishobora kugira ico bihinduye, ariko uyu muntu yanyaze ivy'abandi, uyu ni uwo kubisubiza. Uwanyazwe ivyiwe ni uwo kubisubizwa. Hanyuma hakacaza ibibazo rero twese twamaze kuvuga vyumvikana, leta yakoze amakosa inyaga ibintu by'abantu ibiha abandi. Abo ababihawe bo nta kosa bafise. Umuntu yaragiye kugura ibintu atarazi ko vyanyazwe, uwo nta kosa afise. Umuntu ivyiwe byashizemo ibintu vya leta, ico n'ikindi. Rero abo babironse bo nyata kosa ryabo, babimazemo imyaka 30, 40, 50, abo nabo nyene uburenganzira bwabo no kubwubaha. Niho Arusha umuti cyari cakigega cy'ishumbusho
ku buryo mu gutora umuti hagize uwugira icyo abura aca ashumbushwa kubera afise icyo abuze kandi atari ikosa ryiwe. Rero ico kidakozwe hari ingorane. Mu bisanzwe inyishu yariho, mugabo dufise abategetsi iyo nyishu batayishaka, ntibashaka iyo nyishu itunganiriza bose.